Umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ati ntimuryame umukondora zosi mw'abanyakirundo mwe atariko yamara umubanyi mubi ariko araduhigira ati ariko uko biri kose n'uri ku mupaka hafi ya Kigoma azoza hanyuma duhangane uru rugamba kuko rurakomeye cyane. Ikinda kibabwire ntimujya mu mukondora zosi. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga emwe aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero uti tuzoraba neza noneho nibazo ari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza arake ari yakuruwe rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hito sha abantu bakitwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura ezerezwa nuko niyo ihindagurika ry'ibiheri bibaye bikabakorako mudaca mutu bwoko novuga ha birafise ico bitwereka Uburundi twaramaze kuba umuryango umwe n'umuryango umwe twese baba abari mu bumanuko abari hagati mu gihugu mu burengero mu buseruko na mwebwe twese tugize umuryango w'abarundi mu muryango nta fashanyo ibaho turasangira nta fashanyo yaje nivyo mu muryango twese turabisangira mu muryango iyo umwe agize ivyago abandi baraza kumushumbusha bakaza kumutera intege bakaba bari kumwe bikaboneka ko turi mu muryango nivyo rero biriko biraba rero mu muryango kiretse ikinebwe ni yaraye ubusa nta umunezwe kuko nawe nyene aba yibagiye mugabo umuntu n'ivyago biragendana niryo jambo rya mbere mwumve yuko turi umuryango kandi ntimuvuge ngo aha ngo habiraheze twese tuzohana ku buryo atawusonza urara ubusa hariho uwundi ahaze ahubwo iki ni cigwa Imana iri kwiraduha mu bumwe bwacu Imana yamayigisha beneyo kugira ubuntu wewe ukanura ucubera amaso ubudakanura wewe utambuka n'amaguru yose ucubera ibekiye ubutagira amaguru wewe ufise amaboko na wewe ucubera amaboko ujya atagira amaboko rero iki ni cigwa Imana ishaka kuraba yuko abarundi koko tugize umuryango dushigikirana iyo mwagize ivyago ndabizi yuko sibi gusa hariho n'abandi bariko baravyegeranya mu ntara zitandukanye ndetse no ngaha mu ntara ya Kirundo murumva ko ari amakomine abiri yagize iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe no mu Kirundo nye naho vyageze neza ndazi ko bariko barakora begeranya kugira ngo dusangirire hamwe ivyo dufise iki ni cigwa ca mbere Imana ishaka kuraba yuko iyiduhaye twibukana mu muryango nkuko muvyumvise ni gasopo ku mubanyi mubi yumva yuko ashaka kubuza amahoro abana b'igihugu canke abarundi muri rusangi aha ni mu gihe umukuru w'igihugu yari yagendeye abene gihugu mu mazone ya Kigoma na Kigina aha ni muri komine Bugabira intara ya Kirundo abona ko aba ari abakozwe ko n'ingaruka zihindagurika ry'ikirere canke ry'ibihe bakaba baronkejwe n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye
bari kumwe n'umutambukanyi wiwe ni kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri 2025 abona ko baronkejwe imfashanyo zigizwe n'ibifungurwa kugira ngo bashobore kuba barabayeho. Yanabahumurije ati ntimuzokwicwa n'inzara kuko abarundi bo mu ntara zose bariko barisuganya kugira babagarukireko. Yagiriye kana basaba kwijukira kuvomera imirima mu gihe cikena ry'imvura, yongera nabasaba no guteramira umutekano muri kino gihe igihugu cy'u Rwanda cyamaze kwerekana ko kigomba kudurumbanya Uburundi. Akaba kandi yabahumurije ko igihugu citeguriye guhasha umwansi aho yomenera hose nkuko mumaze kuba muvyumva no mu kavideo kamera nabanje kubumvisha ngaho. Inyuma rero yo gucigikira iyo miryango, umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'abandi bakozi b'Imana bari muri ico kibanza basenze bongera basengera Uburundi n'abarundi bagira ko banasaba Imana kugira ngo ironse igihugu cyose imvura nziza na cyane cyane abanyakirundo kugira ngo ntibaze basubire kuba bahura n'ibibazo nk'ibi by'ihindagurika y'ikirere. Muri rusangi nayo niyo makuru nari nshatse kuno munsi dusangira, ariko aka kantu mukabika ahantu akano ko guteramira umutekano kuko tuba turi mu bihe bitoroshe kandi hariho ibihe tutipfuza gusubiramwo. Ababizi barabizi, abadutanguriye ndetse n'abadukuriye bo bashingira intahe kugira ngo mugende mumenya uko Uburundi bwagiye burabaho. Jewe nitwa Fulgence Mika, ndagusaba ukanda subscribe, like na comment ndetse unasangiza inshuti n'abagenzi, na cyane cyane ugenda unahimiriza aho ubaye kugira ngo tugende tuba abakunzi b'igihugu by'ukuri, maze tugikorere tugenda twijukira ibikorwa by'iterambere kugira ngo nk'ugwaruka canke nk'umurundi we wese tugende dushika mu iterambere. 2040 tuzobe tumaze kuba dushika muri cya gihugu cifashe, ndetse 2060 tuzobe twamaze kuba turi igihugu giteye imbere, maze umwansi ahari hose tugende tumukumira tunamwigizayo, ndetse nk'ugwaruka duhaguruka tugenda dushigikira ibikorwa vy'iterambere tujana na nyine cyubahiro, ndavuga General Major Evariste Ndayishimiye, umujama wo gwaruka tugende dukora ibigiye bitandukanye. Reka rero ndabashimire, ariko kandi ndanagusabe kugenda ushigikira ibikorwa byacu. Ndakwibutse gukeneye kwamamaza no kumenyekanisha ibyo ukora, utwakora kuri 69 amajana 241 amajana 43 canke 69 241 403, maze ibintu bigaca bigenda neza cyane hirya no hino. Reka ndabashimire, Imana ikomeze kuba ibazigama amakuru abari menshi. Niyo mpamvu ugenda usangiza inshuti n'abagenzi tukanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri aya na yandi cyane gose. Iki ndakibabwire ntimujya mu kondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Emwe aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha, ubu ntabwo dushobora. Ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero uti tuzoraba neza, noneho ntibazari mwebwe mwenyene, twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bagabo bakicwa nk'impene uko nyene, hari abantu b'abagabo bakanura